ariko nari ntumbereye kuvuga ngo iyi ntambwe rero yinjiza umuntu mu kuba umuhirwe akwije byangombwa byose bisabwa byo kuba umuhirwe mu bwami bw'Imana. Aba afise iyi nzara n'inyota byo kugororoka, aba arondera cyane, aba yemvestisa cyane mu kurondera ibintu byose byomufasha kugororoka, aba asenga cyane, aba yisonzesha cyane, aba asoma ijambo ry'Imana cyane, aba yumva yosoma ibitabo byose bivuga ku iyobokamana, aba yumviriza amakasete y'inyigisho za Bibiliya menshi cyane, aba yiyabonesha ku mashene menshi amubwira iby'Imana. Ahubwo muri iki gihe aba yidezabona ku mashene menshi avuga ibintu by'uburofa atari ibintu ndoramana. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe maze igihe narabitanguye ndi mu isekeza ryabyo, amashene yose nagiye niyabonesha, nagiye mbona haza amanotifikasiyo agenda anyereka yuko ngo bahinduye sije canke titre, izina ry'iyo shene. Kare yari yavuze ngo ibijanye na gospel, ibijanye n'iterambere, ibijanye na informatique, mugabo ugaca usanga yahinduye, asigaye ngo agira ngo bya divertissement ngo canke ngo bya fashion n'ibintu nyene nk'ivyo, ibintu bya nouveauté, ibintu ngo bya beauté. Muri iyo ntumbero bagaca biyadukiza kuza barashira ko abakobwa bari gusa bafise ibisusu bimeze ukuntu, ugasanga nibwo butumwa muri ayo mashene bafise. Hakaba ikimaje kimwe usanga kiriho ku mashene nka 10 atandukanye. Muze mubikurikirane, muze mubirane. Ubu jewe rero shene iyo ariyo yose, page iyo ariyo yose niyaboneshejeko, ntabona kuri stati ashizeko ikintu, ntabona apartaja ikintu kitajanye n'ibyo nemera, uyo muntu naho yoba izina rya shene ryiwe ryavuga byiza, nca nidezabona, ngakurako like yanjye nkayikurako, hanyuma nkaca ninjira muri parametre nkaca ndamubloka, kuko ni ntamubloka ejo azohava asubira ahindura izina yongere ndaribone, canke nzohava mbona post nziza, kuko abo bantu baravangavanga ibintu byiza na bibi, kandi tuba dukeneye ibintu byiza. Hanyuma nzohava mbona post nziza nce niyabonesha, kuko mfise kamenyere kuko mbonye post nziza ndiyabonesha kugira ngo izindi post nziza ushirako sinzozihombe. Rero uyu muntu ca ndamublose biba biheze, sinzosubira kumubona urumva nyene kaba kabaye. Imana yacu nidutabare. Rero uyu muntu ageze kuri ino ntambwe ya kane yo kugira inzara n'inyota byo kugororoka, ntabagomba ibintu by'uburofa bimukura mu mavuta, bimudekonekta, bimukura mu Mana. Biratangaje cyane kubona umuntu yitwa ngo ni umukizwa, ni umuporoti, asenga mu ishengero kanaka, ni umukristo, ni umwana ashaka n'umukozi w'Imana, arasigura kunsumbya, ni umuvugishwa, arahanura, kandi n'iri mu nda arayivuga. Mugabo ugasanga utoye Facebook yiwe, utoye YouTube yiwe, ibyuzuyemwo ni ibintu by'urukozasoni. Imana yacu nidutabare. Uragomba kumenya umukizwa ufise uwo ari we, uzotore telefone yiwe urabe amanotifikasiyo aza kuri YouTube yiwe canke kuri Facebook yiwe, urabe amashene n'amapaje yo ku mbuga ngurukanabumenyi yiyaboneshejeko asanzwe akurikirana. Niwabiraba bizokwereka umukozi w'Imana ufise ukuntu ameze, bizokwereka umukizwa ufise ingene ameze, bizokwereka umugenzi wawe ibyakunda kuraba ingene bimeze. Kandi izi mbuga rero za nyakuntunga, ibyo ukunda kuraba zirabimenya, zigaca ziza ziragupropoza ibindi bisa nabyo, zikwereka ngo heraba na bino bisa na bya bindi ukunda kuraba. Umukizwa nyamukizwa nta mavideo y'urukozasoni bamupropoza, kuko ataba akunda kuyaraba.
ariko umuntu akunda kuraba abanyonga ibisusu, abashira kubusa, aberekana amakareso yabo, uyo muntu baca bamuzanira n'ibindi teraba nibi erega bisa na bya bindi ukunda kuraba. Twarakumenye, twaraguhinyuye yuko we ukunda kuraba iby'abantu bari gusa. None rero tukwereke n'ibindi, kuko niyo njya yawe. Naho usenga, naho uri umuririmbyi, naho uri umusiguzi, twaramenye yuko wowe ku mbuga ngurukanabumenyi ibyo ukunda kuraba ni iby'abagenda bari gusa, ni iby'ubusambanyi, ni ibya porunogarafi. None rero akiya ngibi n'ibindi twabikuronkeye, shishikara urabe, shishikara ugarurire mu mutwe hawe no mu mutima hawe, kuko ariyo njya ukunda. Imana yacu nidutabare, ariko umuhirwe mu bwami bwo mu ijoro. Iyi etape tubwira ngo uyu muntu agira inzara n'inyota byo kugororoka, abasigaye arondera ibyo mu ijuru, ntabagihangayikishwa n'ibyo mu isi, abasigaye yemvestisa mu byomwegereza ubwami bw'Imana. Abafise icaka, abafise inzara, abafise inyota byo kugororoka, byo kuja mu ijuru, nibyo bintu abayumva bihumuriza umutima wiwe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha. None rero reka tugarukirize ngaha. Muri no minsi ndiko ndagerageza kuraba yuko nofata ibiganiro byinshi bishoboka, kuko imyanya nari niteze ndashishikaye kubona yuko igoye kuronka mu gihe nzomara nkiri mu bundi buzi bundi mpora mubona bw'amafarumasi, bw'ikiganga. Iyi myanya ya medi ikigora. None rero muri no minsi ndiko ndavuga cyane, ngafata ibiganiro 4-5 ku munsi. Murabona ko ari nibyo mpitamo gufatira ku kazi muri farumasi. Ni mu ntumbero yo kurwanya ubu bunebwe bwanyemeje neza yuko bino bintu nzobikora neza, ninidegenda nsigaye novuga ngo ari byo byonyine nkora. Ariko mugabo kandi binavyo ko bidatunze umuntu, ko bidahemba. Murumva nyene yuko bigoye kugira ngo umuntu aguma akora byonyine gusa kandi akenera kurya. Niyo mpamvu turiko turagerageza gutera imigeri ibiri, naho bavuga ngo imigeri ibiri ntitereka. Ariko mugabo nyene kw'iyi si atakibanza c'umunebwe ifise. Reka rero tugirene tugerageze gukora byose, kuko hariho undi mwibutse uvuga ngo umwongo umwe wonza inyoni. Imana yacu nidutabare. None rero harabaho kuruha, ariko mugabo ndizera ko mwumvise ico ikiganiro cy'uno munsi cyari gitumbiriye kuvuga. Cyari gitumbiriye kuvuga yuko hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ino ntambwe ituma umuntu atera akagere, azinukwa, atera umugongo ibyo mu isi yahora afitiye inzara n'inyota. Aba asigaye abibona ko ari uruhombo, aba asigaye abona yuko bishisha, biba bisigaye bimushisha, bimunukira. Imana yacu nidutabare, Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi rero, muri kino gihe kuri no ntambwe umuntu abasigaye arondera cyane ibyo mu ijuru, yumva umengo ahantu hose habaye igikorane yojayo, ahantu hose bavuga Imana yumva umengo yokwigumirayo. Uyu muntu umuno w'iby'isi yahorana aba yawukijijwe, ntaho aba agifise. Abasigaye afise umunoho w'iby'ijuru, abafise umunoho w'iby'Imana, aba yumva haranira iby'ubwami bw'Imana, aba yumva atayandi makuru ashaka. Abasigaye yirimba nka ya ndirimbo yo muri Kane ivuga ngo mpa makuru y'ibya Yesu, ubimbwire neza, ubindumishe, birume mu mutima wanje. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero ngo abafise inzara n'inyota byo kugororoka bazohazwa. Imana yacu nidutabare, kuko uwurondera Imana wese arayibona,
undondera wese arambona, niko isezerano rivuga Imana yivugiye ubwayo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. Reka rero tugarukirize ngaha, turiko turarenza gatoya ya minota yacu tutagomba kurenza. Mbega wumva ufise inzara n'inyota byo kugororoka canke byarakamye byaraheze muri wewe? Birakwiye yuko usubira gusenga cane, ukinginga Imana igasubira ikaheveya, igakangura umutima wawe, ikawukangurira kugira inzara n'inyota byo kugororoka, kuko iki kintu ni nkenerwa ku muntu ari mu rugendo rumuganisha ku kuba umuhirwe, akwije vyangombwa byose bisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Nino ntumbero rero, ni waba utagifise inzara n'inyota byo kugororoka, waratakaje ikintu gikomeye gikenewe cyane ku muntu ariko aragana ku kuba umuhirwe, akwije vyangombwa mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Kandi wagitakaje utarakwiza ibisabwa byose kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. None rero kutari bwakwiza ibisabwa byose, wari ukwiye gusubira ugatangurira aho watakarije, ukinginga Imana igasubira ikaguteramwo inzara n'inyota byo kugororoka, hanyuma ukagwana intambara yo kuzinukwa, yo gutera umugongo, yo gutera akagere umunoho w'iby'isi byose. Hari umuririmbyi ahagaze aririmba ngo iby'isi byamvuye mu mutima, ku bw'amaraso nta gakatira. Imana yacu nihimbazwe. Reka dusengere nk'amagwa arahogwa. Ni umuhirwe umuntu afise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko niyo ntumbero ya bino biganiro tumaze n'iminsi mu kiganiro igitondo gishasha. Dutumbereye kuvuga abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru abo ari bo. None rero tubonye yuko ubufise inzara n'inyota byo kugororoka ni umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ariko udafise inzara n'inyota byo kugororoka nawe afise inzara n'inyota by'ibindi, afise umunoho w'ibindi. Ariko ibyo bindi ibyo ari byo byose, ko hatarimo inzara n'inyota byo kugororoka, uyu muntu n'umuhombe, uyu muntu n'umugorwa, aragowe mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mw'ijoro. Dusenga Imana. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise atubwiye ku kuba abahirwe mu bwami bwo mw'ijoro, ko harimwo inzara n'inyota byo kugororoka. Umuntu wese rero asanze ari umutsindwa kuri rino jambo, akaba avuze ngo Mana mbabarira, naraguye, naratakaje, narazimiye, ntari bwashike kuri kandundura, ku ndunduro ya byose bisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwawe. None rero imbabazi zawe zimboneke ko niyemeje gusubira kugaruka. Uyu muntu ucumugirira neza, umeze umutunganye, umugirire neza, ibyo ugomba byose bishishikariye kuba kuri we, hanyuma umuhe gusubira gutora aho yatakaje, asubira atangure abandaniriza aho yaragejeje, maze ashike ku kuba umuhirwe yuzuye mu bwami bwo mw'ijoro. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tutavye tubyizeye. Amen.